ino ntara ya Butanyerera mwaturonkeje ni intara ifise amakomine 8. Twashoboye mu gushima kubashimira tubagabira inka 8. Nizo nk'8 yayigiye imbere y'izindi yitwa Ntikivogerwa. Nyenicubahiro dufise amazone 102. Twashoboye gutororokanya kw'izone twarose intama 40 n'inkwavu n'ibindi bitungwa byose hamwe 102 bisigura amazone 102. Nyenicubahiro intara ya Butanyerera ifise imitumba 790. Abagumyabanga bose bo mwiyo mitumba bavuze bati nyenicubahiro nitwogenda ataduhezagiriye imirima n'ibitungwa. None rero begeranije ibiseke 790. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi ari binuje iyo bakorera ivyononekaye muhera iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Mwatwigishije zaratunyuze kandi nta kabuza zigiye kutwubaka kugira ngo ibikorwa twariko turakora dusumbirizeho kubikora gusumba kugira ngo ca gihugu twifuza tuze tugishikeko atangorane. Nyenicubahiro ino ntara turayizi. Twaragendeye imitumba yose igize intara ya kera ya Kayanza kora 283. Twaragendeye imitumba yose igize intara ya Kirundo turayizi kora 226. Ubu turiko turagendera imitumba yose igize ino ntara ya Ngozi ukora 283 nyene. Turamaze kugendera hafi imituma 60. Imituma yose twaciyemwo barashima ibikorwa mukora kandi barashima impanuro mwama mwaduhaye. Nikimenyamenya nuko iyo muvuze rimwe twumva 5 mbere karenga kuko turamaze kurangura ibikorwa bitari bike kandi mu mwanya muto. Turizeye yuko mbere muri yambona kazoza twebwe twihaye aha mu ntara ya Butanyerera mwaka w'ibihumbi 2035 niho tuzorimbura aho tugeze kandi turabona yuko tuzoba twabishitseko kuko muri no ntara ntaco tubuze. Turafise icayi hariya mu Kayanza, turafise ubutare hariya mu Kayanza, turafise imyonga imera, turafise ubutare ngaho Ngozi, turafise ikawa Ngozi mu Kayanza, turafise ibiyaga mu Kirundo, turafise ubutare mu Kirundo. Nukuvuga nta na kimwe tuvuze. None raba nyenicubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mwaraye mwongeyeko ikindi giterwa nje ukamazi. Mbere turiko turakomeza cyane ngaha mu ntara ya Butanyerera igiterwa civoka. Mbere tukaba dushima mubicishije mu buserukizi bukuru ingene mwadufashije turakora birashimwa ku buryo mbere ivoka ngaha mu Burundi ryaraye rironse kwa rupapuro rw'iteka certification. Ubu turafise uburenganzira
bwo gushora ivoka ryacu mu Burundi mu bihugu byose vya Buraya. Mbere mu misi iza ikontenere ya mbere izogenda muri Hollande mu misi iza, kandi nyene icubahiro twagira tubamenyeshe yuko nkuko twabivuze turiko turateza imbere uburimyi nibishasha ntivyari bimenyerewe ngaha mu Burundi, aho turiko turateza imbere mbere twaratanguye ibiterwa bijanye n'imboga, ivyamwa, ibirungo n'amashugwe, kandi turabona yuko biriko biragenda neza. None rero nyene icubahiro nagira imbere yo gushima banze mamagare abanyamabanga b'umugambwe mu makomine uko ari 8 bashike hano, hamwe n'ubuserukizi bukuru n'ubuserukizi ubuserukizi bw'intara bashike hano. Dusabe kandi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ashike hano, umushikiranganje ukwivuna abansi nawe nashike hano, hamwe n'umushikiranganje w'ugwaruka ashike hano. Twari guhamagaranye n'iteka umukuru w'inama nshinga amateka oya turamuserukira kuko nawene yaratugiye imbere kugira ngo tuze kubashimiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Shike hano kuko ibikorwa twabipangiye hamwe. Jesaba buramatari w'intara ya Kayanza ashike hano, buramatari w'intara ya Ngozi ashike hano, buramatari w'intara ya Kirundo ashike hano. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, twagira dufate kano kanya tubashimire cyane cyane ku bikorwa bidasanzwe muri ko murakorera igihugu. Tubashimire kandi kubona ano masengesho mwayerekeje ngaha mu ntara ya Butanyerera. Nivyo umuhezagire warose igihugu cose, mugabo hari akantu twebwe ngaha mu ntara. Mu gushima rero nyene icubahiro ino ntara ya Butanyerera mwaturonkeje ni intara ifise amakomine 8. Twashoboye mu gushima kubashimira tubagabira inka 8. Nizo nk'umunani yayigiye imbere y'izindi yitwa Ntikivogerwa. Nyene icubahiro dufise amazone 102. Twashoboye gutororokanya kw'izone twarose intama 40 n'inkwavu n'ibindi bitungwa byose hamwe 102 bisigura amazone 102. Nyene icubahiro intara ya Butanyerera ifise imitumba 790. Abagumyabanga bose bo mwiyo mitumba bavuze bati nyene icubahiro nitwogenda ataduhezagiriye imirima n'ibitungwa. None rero begeranije ibiseke 790. None rero nyene icubahiro tubasabe mu vyubahiro vyanyu nayo tutabifitiye uburenganzira n'umutambukanyi wanyu mwegere hano kugira ngo tubashikirize kano kaganuke intara ya Butanyerera yashoboye kubagabira.